Aramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri mwe mwera. Haleluya. Turabandanya gusoma Itanguriro igice cya 41 umurongo wa 38 ngo Farawo abaza abo bishikira biwe ati twabona hehe umuntu ameze nk'uyu, harimo impemu y'Imana. Umviriza aya majambo kungena aremereye. Aha yari kuri Yosefu, ariko umenye yuko ibi bitagomba kugwa kuri Yosefu gusa canke kuba kuri wewe gusa, bigomba kuba kuri twese twakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, hanyuma tukamwizera tukamurindira muhemu w'Imana akatuzako, nkuko vyabaye ku ntumwa bari barindiriye ari 120. Aha kuri Yosefu aboneka ko ari umwe, ari we bashingira intaye ko ari mwe muhemu w'Imana, ariko mu vyakozwe n'intumwa yabaye 120 bahawe muhemu. Hari isezerano rero byakushikijwe mu vyakozwe n'intumwa igice cya 2 kuva ku murongo wa 1 umanuka, kuko vyari vyarasezeranywe na Yoweli. Imana yabisezeraniye ikoresheje umusavyi wayo Yoweli mu gice cya 2 umurongo wa 28. Bivuga ngo aho umuntu wese ari yizeye Kristo akamwakira kumubera umwami n'umukiza, akwiriye kwama atangaza abantu, akwiriye kwama abaho ubuzima butuma abantu bagumana kabaza, bavuga bati iyo mpemu y'Imana iri muri we, ese cyompa ikambamwe nanje, iyo mpemu y'Imana imukoresha, ese cyompa nanje ikanshikira. Deka rero urekurire mpemu yera, nimba warakiriye Yesu abandanye kugukoresha ibikomeye, akuze ko shikane aho abandi batoshika, aho abavyeyi bawe batogushikana, maze agukoresha ivy'ubuhizi, abantu bacire bugufi Imana bayizere. Ndabikwifuriza uno munsi mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Amen. Amen.